Kombizi TV isoko ry'amakuru yo kwiteza imbere no kwishingira akazi. Turagarutse na konkuru twaje uno munsi kugira ngo tubereke ukuntu konkuru y'imigambi y'akabijya y'abakenyezi yagenze mu ntara ya Muramvya. Iyo konkuru yateguwe n'umugambi w'igihugu payeje. Muti none yagenze gute mu ntara ya Muramvya, yatanguye gute, yagenze gute, ninde yabayirambere? Kuko iyo umuntu yumvise konkuru yumva ihiganwa. Ababaye abambere babigenjeje gute, bakora iki? Ni bande? Ni muri kino kiganiro muraja kugikurikirana. Hagati aho ibikorwa nyezina byatangujwe icese n'umuyobozi ntayegayezwa mu biro kwa Buramatari w'intara ya Muramvya n'uwaje ahagarariye umugambi payeje ku rwego rw'igihugu. Akaba ari nawe mbere yavuze yuko yazanye icyiyumviro cy'uko hoba konkuru yihariye ku bakenyezi. Tubibuze kandi uwo munsi ko wahuriranye n'umunsi mukuru w'abakenyezi wahimbajwe mu ntara ya Muramvya ku rwego rw'intara nayo ku rwego rw'igihugu musanzwe muzi ko wabaye Louis Murakoze rero bakunzi bacu, abakunzi b'imigambi y'iterambere, abariko barakora kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Nibaza yuko kino kiganiro mutaza kurengana mudagikurikiranye ukuntu urukino rwagenze, igihe namwe mwa mwimfuza yuko mu minsi zamuzoshikirwa canke bagenzi banyu bagashigikirwa. Bakoze iki kugira ngo abo baba bambere bafise imigambi ihe bakora iki, uwa mbere akora iki, uwa kabiri azokora iki, uwa gatatu azokora iki, yabisiguye gute? Nibaza yuko ukurikiranye neza uraza kubona ibitari bike, ariko imbonesha kure yacu yarashoboye gukurikirana neza uburorero bw'abantu bashika kuri batatu. Ibyo babuze mubo twashoboye kugira nuko umwe muri abo batatu twashoboye gushira hamwe abona ibyo bagiye baravuga byose hamwe yabaye wa gatatu. Abane ntitwagize amahirwe yo kuronka kubera ko umwanya n'inguvu bitadukundiye ko dufata amasanamu, ariko muraja kubona ukuntu bagiye barakurikirana. Tubibutse yuko iryo higanwa gitabiriwe n'abakenyezi 10 bava mu makomine atandukanye agize intara ya Muramvya, yo bakomine ya Mbuye, komine ya Rutegama, ikomine ya Bukeye, ikomine ya Muramvya n'ikomine ya Kiganda. Abo nibo bari bitavye iryo higanwa. Hagati aho rero hakaba harabaye bya bindi twovuga byo gusesangura imigambi yabo, akaba aribo bari batowe muco bita preselection mu rurimi rw'igifaransa. Bakaba bari baranakurikiranye inyigisho zo kwitunganiza iyo migambi ku biro bikuru by'umugambi payeje. Turabasabye rero gukurikirana ukuntu byaragiye biragenda, mwongere mubone n'abagiye n'abashoboye gutahukana iryo higanwa. Twibaza ko namwe mwipfuza abataratora konkuru ya payeje canke abatafinance mushobora kuba mu minsi za rimwe muzoba mugezweho, kuko igihugu cyaratwiyumviriye ko. Murakoze. Ni Kombizi TV, tubandanye n'ukuntu byagiye biragenda mu mwanya. Itanguye gukorwa nta yindi fu numva no kwifuza gusoma umuryango uyiriye no kuri nta yindi wasura gusoma kuva ije ishitse nta yindi ndasura gusoma aturika wacu Twanyanze Matiyedone mutandaza baho muri komine ya Bukeye. Aba kuva tanguye kudandaza ifu y'ibigori muri abakiriya barayikunze rwose cyane. Ifikorerwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi fu zose zari zisanzwe tudandaza. Fermente Gredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane. Abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe. Si ibyo gusa kuko n'aborozi ntiyabibagiye, ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane. Mbere n'abakeneye korora ingurube ibafitiye imbuto nziza cyane, za zindi zigwira nk'aka kanya, zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20. Mubakeneye muri Fermente Gredo Runyami
akura kuri 76 66 ubusa ubusa 5 ubusa. Aha, Fermente Gredo Runyami, muzoba mumbarira baje kurorera bafise uburenganzira bw'uko bashobora kuguma ngaha nta ngorane. Mugabo abi yabo nibo baca baja hasi hanze harahamagagwa uramukiwe. Gusa abarorerezi nta ngorane, duca twirinda yuko haza kuba abo kuca usanga ati biriko bigenda ukunaka, mugabo noneho nta kinyegezwa kirimo, twese tuzoba tubonana, twe twankaye nuko haje uza kuvuga ngo je bandegereje ukunaka. gerageza ku buryo umuntu uwo ari we wese aronka bivanye n'amafaranga afise. Hanyuma kandi murabona yuko n'uburyo atari kirenga, twabaye kwitegurira kugira ngo abana ntibagwarire n'abavyeyi. Murabona turafise ambaraje si y'ikirenga, ariko karite y'ifi indani ntawo kwidoga. Yego nakoze umugambi wanyu ari ugukora ubuyi iva mu buyi, muratubwira ibyo mushobora kubikoramo. Hanyuma none ko dusanzwe tuzi ko ngaha mukora ngahe Muramvya? yego ngahe Muramvya kuva na kera turazi ko ari abandi bantu baba barakoze ubuyi abantu bakabugura. None mwebwe ako kantu kabijya kotuma abantu babirukira mu gufunga abo bandi babukoze ubwa mbere y'akanya? yego, icyambere ni uko akabirya kari muri ubwo buyi bwacu. Akabirya ka mbere ni ubuhinga tubukoresha. Je ni ukuvuga si ugupfa kugurukira ko nyine ngo dukore ubuyi, turitonda. Ubuyi ubwa mbere turabugirira isuku cyane. Mu gutegura ibintu dukora mu buyi bifata n'igihe kirekire. Nk'abantu bamenyereye ubwo buyi hariho n'iminsi baza ntibaburonke kubera umwanya bidusaba wo kubutegura, kugosora, kuronga, kwanikira, gusyesha. Usanga ari ubuyi bwiza bw'isuku. Ikindi nacyo ni ubushakashatsi nkora kugira ngo menye nti ubu buyi ndabukoresha ibi bigenda nk'ubuye, umwana ngana ubuye amubuye. Ubu hariho ibintu bitanakenewe naho utobishiramo atacyo byica ku mwana, nkaho oye urumva yuko arakabirya. Nk'akarorero nk'ibintu neze ubishize mu buyi bw'umwana mutoya nta kintu biza kumara. Nk'umwana ari munsi y'imyaka 2 ntibikenewe yuko umushiriramo ibiyoba, amakaroti n'ibiki. Urumva novuga nti akabirya dufise n'ubumenyi dukora mu bitabo bitandukanye cyangwa nyine no kuri internet, amarusheshi nibyo biza kutuzanira akabirya, kuko umuntu agenda arahinyanyura gusumba abo bandi bantu baba barakoze ubuyi. Niyo tugihangura nakabanga k'iwacu wumva kubera n'abandi bantu babikora ntabwo dushira ku mabwiriza. Hanyuma kubera yuko dusanzwe tuzi ngahe Muramvya benshi bagizwe n'abanyagihugu bakunda guha abana ibintu nk'ibi. Niyo mu gihe mwoshobora mwokwirwa amahirwe yuko payedi yobizera ikabarosa ayo mafaranga mushobora gukora ubuyi bukwiye, murabona neza yuko muzoshobora kuronka isoko kugira ngo mushobore gusohoka nk'uko mubishaka? Yego cyane. Jewe ndavye abakiriye b'ubuyi, ndavye n'ubuyi ababoneka cyane n'urugero abantu babukenerako, ndabona yuko abakiriya bahari. bavuze ko muri sosiyete bavuze ko muri sosiyete muri bangahe? Turi bane. harimo umuhinga mu byo ifunguro z'abantu kubikora murafise muri mwe
oya nta muhinga nabwiye yuko ari recherche kuri internet mu bitabo none mbega amafaranga afite babemereye bageze kuri plan mahera saba twasaba icumi ariko mvuga mu bintu maze muri plan muri plan magaje plan ku miliyoni nko mu gihe tukwigwa muri bwo nyine kuronka amafaranga ubona yuko umugambi wanyu mubandanya cyangwa muhagarikira aho nyine oya mutuhagarikira aho nyine twogerageza nyine twideguruye nk'uko twari dusanzwe tubikora kandi na bayeje tutagiriwe amahirwe ngira ntitwobura n'ahandi batwizera twoguma turondeza kugerwaho intumbero yacu y'ukunganira ingaburo ibereye twoteba tukayishikira kundi urashobora gusanga dusohoye nk'ibiro nka bitanu hagati ya 10 na 5 bivana gusa biratugora guharura kubera aho no kugereranya hariho intervalle ziba tutarahera dukwifuza none nta bundi buhinga mufise bwo kumenyekanisha ibyo gukora cyane mu kumva ngaho gusanga oya turabwira abantu turashira ku rubuga tukereka abantu bacusanga urabona nkaho kuri iyi etikete hariho nimero za telefone hariho ushira kuri stati n'abandi bakafasha gushirako kuri Facebook basanga nk'umuntu aranterefone ati ubukorera hehe hariho abo usanga ari abungahe muramvya nkabo bashobora kuba hanyuma abandi ugasanga n'abakure bati nta kundi turabona uko ari gushika na isoko mwaragize neza hanyuma muranje mwarabonye ko bizosohoka cyangwa muzoza no hafi twarabonye yuko bizosohoka ariko mu gihe twogira amahirwe tukaronka nyene byinshi n'ahandi tuzoshirayo mu byandi mwibaza ko muzoguma mukora bikimeze mu kwambaraje oya nababwiye ibyo oye twabikoze mu kwitegura rero umuntu arakora ibintu abona ko bikabera ariko kugira ngo arabe yuko intumbero ariko yogenda buke ngo ayishikire mwariyumviriye ku kintu ca normalisation CBN murabona ngene mutoro yakonda kugira ngo bahashe bwo kubandanya ego twarabyiyumviriye tuzobikora murazi ko bigoye nuko byoroshe turazi ko bigoye ariko ibyo duca intege sawa inota yawe nahise urakoze umugambi wawe gusigura hanyuma tukagira imifuzo yo kubaza agerageza rero ukoresha umwanya kugira ngo umugambi wawe uze gusigura muri uwo mwanya ndaramukije mwese bitabiriye ngaha banyakubahwa mwaje gushigikira kino gikorwa cy'imigambi y'imigambi yacu ndaramukije mwese nitwa Ndayise Claudine ndaserukiye koperative Codesove tubiteho ikorera imbuye mu Kivoga turi umugwi w'abantu 10 dukorera hamwe umugambi wacu twariyumviriye mu migambi myinshi iriho dusanga umugambi twokorana wa Cafe Resto impamvu twiyumviriye kuri uwo mugambi twokora twari dufise imigambi myinshi ishika 3 twasanze nk'iyo migambi 3 yose yogera ko umugambi wa Cafe Resto tumaze gukora uwo mugambi wa Cafe Resto twarakoze turaronka uburyo tumaze kuronka uburyo turakota imirima ishika kuri 3 kuko twabonye tumaze kurima nitwarima ibyo turimye tuzobizana n'iyo Cafe Resto yacu ubwire ishobore kudufasha dushobore gutera imbere igira kabiri twaripfuje ubworozi twasanze twifuza korora ingurube dusanga iyo Cafe Resto nyene izodufasha korora ibyo bitungwa byacu by'ingurube
biciye mu byo duteka nka birya bihwata ibitoke ibiraya n'ibindi bintu dukoresha muri iyo cafe resto kugira ngo ishobore ibyo bishishwa bishobore kutugaburira izo ngurube zishobore kumererwa neza. Niya mifa twoza mu masahani masafuriya kugira dushobore ibyo bifa kuduha izo ngurube zacu. Niyo mpamvu twifuje gukora iyo cafe resto kuko twamenye niyo migambi ibiri wo kurima no korora byose bica bishoboka. Kuvuga kugera ubu intambwe tumaze kugerako aho dukorera hari ahantu hatoyi ariko twarashoboye kuronka ahantu dushobora kubaka mu kibanza ca paruwasi mu Gipati. Twarabasavye tufekora ahantu dukorera ari hato baduhe ikibanza dushobore kwiyubakira isare nini yagutse dushobora gukoreramo byoroshe. Iyo niyo migambi yacu. Murakoze. uri umurundi kazi Yego. None aho hantu mu Kivoga muri komine Mbuye nta yandi maresitora yoba hari akoreraho Abahari. Nemwe ico kintu gishasha muzoba muzanye kugira ngo abimbuye bose bazorukira muri resitora yanyu n'iki Twebwe dusanzwe dukora mugambi twaramaze kuwutangura gishasha twabonye niko twasanze izo resitora zindi zirimo ako karere ari resitora zitameze neza kandi zidakora ibintu byiza abanyagihugu bashobora gukunda. Nk'akarorero baravuga ko bateka nabi, turavuga tugire resitora nziza zishobora guteka neza ibintu byose zishobora gushika. Abantu bivuye barirukira cyane amaresitora kuko urabona ahantu nyene hari abantu bashobora kuza bafungura muhira cyane barashobora kuronka abakiriya turabaronka kuko turi ku gasantere ahantu hegereye serivisi nyinshi, abakozi ba komine, abakozi bo kw'ivuriro, abakozi bo muri komine, ingenzi no mu mashuri abigisha abadushorera benshi cyane. nta kintu gishasha hari ikintu gishasha batubwira cyumvikana kubera amaresitora bavuze ko hari naho baba bateka nabi mu mujyi wanyu neza na neza ikintu cy'akabirya kijye mu cyaro. Twebwe ikintu cy'akabirya hanini yakihari iwacu barahakunda bavuga ngo ni ahantu h'isuku hateguye neza hari isuku bateka ibintu. Tumaze iminsi mukora? Tumaze umwaka turiko turakora. Iyi koperative mwafise ni Yego. mwanya masijana Turamaze ikiringo c'amezi atandatu. hanyuma hamwe mutubwirwa amahirwe y'uko kaye gishaka amera mwifuza kugira ngo mushobore kugira ngira ngo isomero ryo mu Rwanda murakora mubona yuko mwobandanya canke umugambi wanyu uhagararira Oya twebwe aho tugeze tuba tugihagarika tuzobandanya. paruwasi uciye babwira ngo mutubise byose bigende muca mubandanyiriza. Oya paruwase ntibashobora kutubwira ngo batubise n'ikimenyamenya batatubwira ngo babise baraduhaye ikibanza dushobora kubakamo inzu. Intara y'amasezerano ari hagati y'wanyu na paruwasi Yego. n'ay'imyaka ingana. Imyaka itatu. Kuri Rwanda Fair mwanje gituka mwashitse kumbera hano Sa? kuri Rwanda Fair mwanje gibyiza mwashitse kumbera hano yoje babafashije. Nifuje ko Pareje dufashisha amafaranga angana n'imiliyoni 10. Niyo mwasabye byarahuje niyo mwari mwasabye nayo mwebwe Rwanda Fair yerekana. Oya ntivyahurirana. Mwashikije kuri 10 nyene muhejeje ivyigwa mugaca imwe mu complete mwaraharuye gushika kuri 10 miliyoni. Hanyuma Ya koperative wanyu muri abanyeshuri gusa cyane. Oya nta munyeshuri ari. Oya. Muze muraga makamba. Nka jewe nagafite n'imicuri hari abari munsi y'ayo mashuri. Yego. Science.
murakoze namwe ndabashimiye. twebwe umugambi wacu agaragara nk'ibarabe barabe cyane cyane aba bari wese ubone bajya natwe kutubona twebwe umugambi wacu izina ryayo twubahirize ibidukikije izina ry'iwawe waje mu mugambi wawe nije imbere Marie Rose ego twebwe umugambi wacu ni sosiyete ihingura amakara. Rero iyo sosiyete ihingura amakara twebwe twabonye twaje gukemura ikibazo kibangamiye ngaha mu Burundi ibiti birakenye icya mbere. Icya kabiri umugambi wacu wo guhingura amakara akazi karakenye. Icya gatatu umugambi wacu wo guhingura amakara umugambi wo guhingura amakara turakenya amakara twashatse kugira ngo turonke amakara. Kandi rero ikindi nacyo twabonye yuko ngaho iwacu mu Burundi hari ubushomeri bwinshi. Akazi kacu ko guhingura amakara turatanga akazi. watubwiye ko bifite umugambi wo guhingura amakara mugambi batubwiye ibyo muyahinguramo muri bangahe mubikora gute twebwe tuyahingura mu bibazurwa by'ibiti tukongera tukayahingura mu bitiritiri. Twe rero mu kuyahingura muri ibyo bibazurwa twabonye yuko ibiti ubu ibiti birahona cyane. Mu gihe ibiti mu gihe umugambi uteye imbere ibiti byoshobora kuba byinshi. none ko mutubwiye yuko ayo makara akorwa mu bibazurwa by'ibiti ahantu twavuze ko byoba tugenda n'umva wacu n'ubwatsi kandi n'ubundi bukoresha ibyo biti nyinshi. Twe dukoresha mu bisanzwe ibibazurwa by'ibiti bikuze kandi ibibazurwa ariko tumenyere tubona yuko ngaha muri komine zacu ya Muramvya dufite ibiti byinshi mugabo ntidukunda kubona bikuze cyane ngo kugira ngo mubone yuko mwe muzokoresha ibiti bikuze. Ikindi ibitiritiri navyo nyene urabona biboneka mu gihe nk'ibigori byeze nko mu gihe naho atabigori byeze biba bitangiye ibyo bitiritiri mu kubikura. Ibitiritiri turabirondera mu banyagihugu kubera hariho abarima ibigori mu gatasi bakongera babirima muhira bakongera bakabirima n'umuntu. Kandi ikindi nacyo turabikura no mu ayo makara turayakura no mu mashenge amashenge y'amakara. Ayo makara yacu n'amakara ari meranje kandi usanga ari ikara rikomeye.
hano bya biti muva mubikeneye ibiti n'ubundi biguma bikeneye kuko niba ari amakenga ava muri ibyo biti kandi ibiti nabyo turare ko bigoye kuboneka we mufise umugambi wiwe kugira ngo kuko urashobora gutanga umugambi ugapfira mu nzira kubera kugura ibikoresho we umugambi mubona mufise yuko ibyo bikoresho byanyu muzokama mubironka umwanya wose twebwe umugambi dufise yuko ibyo bikoresho tugomba twironka turakwiragira hose tukabirondera hanyuma kugira ngo mushobore kuronka n'umufuko w'amakara muba mwakoresheje ibitirikiri bingana gute namwe iyo miranje y'ibitirikiri imwe n'ibyo bibazirekwa mu nzira kugira ngo mwe mushobore kuronka itara turaturira tumaze guturira tukarisya hanyuma tukabibumba muturira ibitirikiri hamwe n'ibyo bibazirekwa byose bihari twabonye bitwikije ibyo koperative yanyu twagomba kugira guharanira usanga umenye ikintu n'igihe cyane cyane n'ubwo muturiye umwofite igisenge cy'isi kitacyononeka ibindi bishaka icyo ni cya mbere aho nyine nko kubakebura hano igira kabiri ni uko nk'uko ingenzi zanjye bivuze ni uko mwebwe ibitiritiri cyane izo cenga ni ukuvuga mu mwaka ku mezi 12 baza ko gukora muzokora amezi make n'akanyuma imwe uri baza ko inusu y'umwaka yonyine naho nyene bica bisaba yuko muca musinyiranira amasezerano nabo bantu bazofasha mu kugera ibitiritiri ayo masezerano yo bari ayo masezerano uburyo tutari bwamenyere gukora tutari uwo mugambi tutari umugambi ukuze cyane ari hamwe bareje idufashije ikadufata mu mugongo kugerageza kwegeranya ibikoresho urumva payeje muvuye ngaho bakabwira ko mutarimo n'ubuza atatanga iwiwe baca agenda gusobananye utwo batubwiranye twebwe kubera twiyemera ibikorwa byacu twe naho payeje kudufasha twebwe kugerageza tukiyungunganya tukabandanya dukora umugambi uko tuzo wose hama tukazorindira tugakura kubera n'umwana arava hasi agakura hanyuma ibintu bikagenda neza ikibazo igihe mumaze igihe kingana gute mukora twebwe twari tumaze umwaka twiyungunganya buke buke none uravye amahera ukuntu yinjira abakiriya mufite abakiriya bangana gute yinjiza amahera angana gute kugira ngo mutwereke yuko uwo mugambi uzana amahera akora kuko urumva kubaha amahera n'ubundi mutabona neza ko bizokunda kuko abandi bafite amakiriya biragoye ufatiye ku bakiriya mufise n'amahera mumaze kwinjiza muri uno mwaka mumaze gukora ubona ari ibintu bitonko bijya imbere twe mu bisanzwe amatara yacu ukuntu bayakunda abakiriya barayakunze biraca imbere kwe ibintu by'amahera ibiharuro by'amatara yacu amatara bakwiye kurangana twebwe nk'ubunye tugurisha ku kabegeti ako kabegeti n'akabegeti novuga yuko kuba kagurwa amafaranga ibihumbi ikibazo ubu jewe ni umuntu mvuye ahantu kuraba ibyo gukora ubu unyi mwebwe ikibazo mufise jewe nje kuraba ibyo gukora karashire mutara yigisha rero kugira ngo ariko ibintu byanyu bibuka ku munsi mwahereye kuri angahe cyane ku ndwi ubwa mbere n'ubiza ngahe ubu mugeze kuri angahe twebwe ubusanzwe
twatanguriye ku mutahe w'ibihumbi ijana ariko ubu unye turageze miliyoni ibihumbi cy'umwaka. mushaka amakara Zenda kwa mirongo ibiri n'icyenda kuva muri komine Kibanda. Umugambi wacu gushyira isosiyete yacu mu butegetsi itera imbere. Umugambi Masaro de Bote. Ihangiro ryacu ni ryo kwiteza imbere, guteza imbere ikomine, intara ndetse n'igihugu cyacu. Ihangiro ryacu ni ryo guha akazi twebwe nyene no guha akazi abandi. Ihangiro ryacu ni ryo gupfunyiriza ingendo abahora bafata ingendo bashaka gushatsa ibivanye no kwisosoza mu mutwe n'ibindi. Ihangiro ryacu ni ryo gushika mu 2040 turi abakenyezi bifashe, mu 2060 turi abakenyezi bateye imbere. Tubikoresha intoki kubera tutaronka ivyuma byo gukoresha. muri bangahe iyo sosiyete? 37. none umukora gute n'intoki mugeza gute? Urumva ubu bashaka no kwisokoza turabagira bivanye n'ivyo bakoresha dukoresheje intoki, ariko hari abandi barabifuza ariko tubagirira ibintu vyiza ubwa kubera dafite ibikoresho dukoresha bica bitugora. Nk'abashaka gukoresha inzara turabasiga amahina tukabasiga amaverni Ndabyumva neza umuntu ushobora guhuza mu bintu zigakorwa mu gihe bigire neza usigure neza kukangura cyane ngo munyage nkagiye wende n'umugozi wa generative nimba mugende mu byavu umwe wese biravana n'icyo ashaka. Hari uza ashaka kwisokoza iprodu tukamusigira produ hama tukamuryamikira uko abishaka. Yego wowe ukora iki? gerageje mwiza nyene urasiga inzara jesiga inzara n'amaveni. imishatsi abo turi kumwe nabo batura mu by'imishatsi. none abantu batatu ukajya urumva ko twahurira turi twese bamwe barakora umunsi abandi bakora umunsi bivanye n'icyo umwe wese ashobora. ababazo n'umugore bigara kigamije ngo na santre katari kanini cyane ngo abantu bo gusokoza si benshi nko ku munsi murashobora gusokoza ahantu hangana gute cyangwa nimba mumushokoje musukuza kuri angahe? turashobora gusokoza nk'abantu 5. hanyuma mugaca mumurisha gute? bivanye nuko ashobora kuza yizanira ibyangombwa twe tuca dukorera 10,000 yatazanye ibyangombwa ndetse yabimugurira ugasanga bigiye muri verisa nk'ibivanye n'ibyo ashatse gukoresha umushatsi wiwe. none mwese umukanye murabunganya cyane oya ntitubunganya cyo gituma navuze ko ari abakora mu by'inzara bagasiga amaveni n'abandi bakora mu byinshi. hanyuma muvuze ko mukoresha ibikorwa bimenyereye none ko ngo basi tugomba amafaranga kugira ngo basi mugure amamashini hariho none ababishoboye kubikoresha. yego hari abahari kumva tubuze ubwo buryo n'ahandi hari ababishoboye. nawe wavuze ko wowe wikorera inzara gusa ubwo nabasigira amaveni wumva hari n'undi nawe akora umuco yego hariho na kontabo 30 n'ibindi burya basigaye kumva neza kuko kuba batandukanye n'abantu 5 tuko tuzakwita koperative tuko twita federasiyo koperative kuko
twe twaranashyikirije kuri komini iraza amabifu yose nzafise nta minsi turabo umaze igihe kingana gute tumaze amezi atatu urumva gusokoza urumva hariho abasokoza uvuye kuryamika ukamushyiramo imenshi no muri abo bagabo ugashyiramo imenshi n'ujya mu isoko uyu yego kujya neza yego urumva afite amavuta uramuryamikira n'ujya ufise imenshi ugafita n'ibisukura mu birere yego yego hari iwawe mugamubaye abantu bisanzwe hari iwacu ku bisanzwe nta bandi bantu bari hari kuko benshi bakeneye ibya sipesiyale barenda kwipakiza bakaja mu tegama cyangwa bakazi n'imuranzi nicyo gituma twashatse badufata intega muri payeje batugurane turonke ibikoresho bikwiye amajwi y'ekipe amayatanu tuzogumandanya dukora kubera n'ubundi turakotiza kwezi bo turi kumwe turagakora ibikoresho dufise igihumbi cool hanyuma amahera mu bose tufate twabasiye nk'umusokoje asangiye kandi ushaka kumakunga batanu ayo mahera aba yabonetse muri abantu 37 murayagabura cyangwa murabika kugira ngo muronde twebwe amahera twe dufise twaroroye twaraguze ibitungwa hari abitwororeye neza neza tumaze gukora yego kuko urose abakiriya ukaronka bitanu canke 10 ku munsi haravamo ingurube ubu dufise ingurube 4 n'inkwavu ubu sinzi ko umwana usanga hano n'inzara yazivyaye inkwavu zose zirungi cane hanyuma mutagira abasore bashobora kubaha amafaranga niba ko mukeneye ibintu byinshi ko gukora imisatsi myinshi tugira batari gusuka ari gusokoza rero n'umunsi itanga bitanu gusuka ndabyumva kuko gusokoza dufurimo ndetse n'urugoza nyiraho ukamusokozamo biragoye kuko bidutakuza nabura byumva hanyuma hamwe rero kugirwa n'uburyo bwo kubaheza murabona ko uza kwiyumvanya muri ayo murayamuramo nk'amashangurira ibyo byuma byanyu mukabanzanya mukora kugira ngo hari ahantu muri aba bamufunitse urugendo bari abanyagihugu bakeneye gusa neza mubiza abashinzwe bashyikirana n'indemika yego mateka turakaho ko nta kazi turiko twicara hari imana yaduhaye amaboko yo gukoresha ikaduha n'umutwe wo gutaha mugakora ko muri benshi cyane ushaka kumva inyungu ahantu ushaka kuyibona inyungu tuzoyibona yagiye kuma kageze ko dusambura turashobora kuvuga ati reka tugana amahera twaciye dukora iki n'iki canke tugire umunsi mukuru hama tubandanye twikorera ubwandu murakoze aha Kombizi TV ntimuje kure ihiganwa riracabandanya kuko ntiturabona uwabaye wa mbere wa kabiri mu mwanya tugira dukurikire n'igice kigira kabiri twababwiye yuko tutashoboye gufata amasanamu y'abo bantu bose bivanye n'umwanya n'ibikorwa dufise ukuntu byadugendeye ariko turafise ukuntu bagiye batondeka guhera ku 10 gushika ku wa mbere nibyo mugira mukurikirane mu mwanya ukuntu byagenze mbega uwa mbere akora iki muraja kubibona uwa mbere akora bijyanye no kudekora bimwe byo gushariza ibibanza bitandukanye byaberamwo imanza canke mu nzu z'abantu ugira kabiri akora ibijyanye no gukora amakara adahungabanya ibidukikije
ubugira gatatu nawe bazohingura ifu y'ubuyi ishobora kunyobwa n'abakenyezi bibungenze hamwe n'abana bakiri bato bajya b'inzoya. Murakoze bakunzi ba Kombizi TV, nibaza ko tukiri kumwe kugira ngo murabe ukuntu byagiye biragenza kandi tubibutse ko iryo higanwa ryagenze neza ku buryo n'abatashoboye gushigirwa n'uwo mugambi bavuye ngaho batidoga kuko babonye ukuntu byabaye mu muco, ariko bakaba biteze ko nibaca ku buhinga ngurukana bimenye bya bindi byo kudepoza online imigambi yabo izoheza igashikirwa muri kazoza. Amanota 63 hakurikira ni iby'imbere oda koperative turakarorero afite amanota 65. hanyuma uwa gatanu ni Dusenge Josiane koperative twiteza imbere afite amanota 66. uwa kane Ndayizeye Claudine koperative dukorere hamwe afite amanota 68. hanyuma uwa gatatu ni Kwizera Claudine koperative dukorere hamwe afite amanota 69. hanyuma uwa kabiri ni Iradukunda Mediatrice afite amanota 70. uwa gatatu nashika Kwizera Claudine Mediatrice arenga afite amanota 71. wa mbere Gukora anima afite amanota 73. Kombizi TV murahejeje kwirabira uko byagenze, wabaye wa mbere, wabaye wa kabiri, wabaye wa gatatu, murahejeje kubabona. Tubashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango gushika aho tugejeje kuri no mwanya. Ibyo birangiye uwari yasizukiye umugambi payeje yagerageje kubaha impanuro z'ukuntu bazokoresha uburyo bazoronka muri financement bazohabwa n'umugambi payeje. Yongera aterera impanuro abatashitse yuko bazoshikirwa mu bizokurikira. Natwe rero turabipfurije abo bashoboye gushikirwa n'umugambi payeje batatu muri 10 bari bahiganywe yuko byo bagendekera neza bakazokora bunguka bagateza imbere aho bahere bakiteza imbere bakongera bagateza imbere n'imiryango yabo. Tubashimire rero bakunzi bacu murahahere ahatandukanye mu ntara zitandukanye zigize igihugu, mu buseruko, mu burengero, mu manuko no mu buraruko, mu bihugu bitandukanye bya Afrika, byaba ibyo mu manuko, mu burengero, mu buseruko, hagati no mu buraruko. Turavuga hari abari muri Uganda, hari abari muri Tanzania, abari muri Afrika y'Epfo, hari mu buraruko, hari abari muri Mozambique n'ahandi canke bari mu bihugu bya Buraya. Aha mubona aba ni babandi baronka bwa bushimwe ariko barakezanya nkuko natwe twabakeje kubera ko ihiganwa ntiriba ryoroshe. Turabashimiye rero, turasubiye kubakengurukira mwebwe bakunzi bacu, abatarasangiza kino kiganiro bagisangiza abandi, abataragira subscribe mu fyonde kuri sabone kugira ngo ibiganiro amakuru ajyanye no kwishingira akazi azozaze arabashikira bitagoranye, mwongere muyasangize n'abandi. Turabashimiye cyane. Yari Kombizi TV.